Paris Saint-Germain igomba gufata ngo igende ibomore amabanki yose ashoboka ari mu barabi wabo nguzana miliyoni amajana 30 ngo hama izane umukinyi twara Lamine Yamal imuzane muri equipe yitwa Paris Saint-Germain aze ko akinira abakinyi batandukanye nka Ousmane Dembele Dembuzi abo ba Desire Doué n'abandi batandukanye rero ngo kugeza muri kano kanya nuko biko biravugwa Houston no munsi ano majambo ko tubona ari inyamakuru kimaze kuberega kimaze kuvuga amakuru ko uno mwana imyaka 18 kararonderwa n'ino equipe yitwa Paris Saint-Germain kandi akaba badomye ko vuga ati turaza kuba tumutanga ko amafaranga ashika ku miliyoni 133 uno munsi umwana yitwa Lamine Yamal biraza ko bikunda ko ava muri equipe yitwa FC Barcelona tukabona yekeje muri equipe yitwa Paris Saint-Germain ico kintu mubibona mu ishusho imeze gute biraza ko byoroha ko agenda akava kwa Barca yerekeza kwa Paris Saint-Germain novuga ati no mugwa wa Paris Saint-Germain numwe mu migwi wamyugirirwa amahirwe cyane yo gusinyisha abakinyi bafatwa nk'abakinyi ngenderwa ko cyane mu mugwa wa FC Barcelona here kuri ba Ronaldinho Gaucho numwe mu bakinyi ari umukinyi mwiza cyane afashe no mugwa wa FC Barcelona ariko vyarakunze yuko Paris Saint-Germain musinyisha mukwa muri FC Barcelona iramutwara muri Paris ariko kandi turagaruka kuri Neymar Junior numwe mu bakinyi beza cyane FC Barcelona rifise yabona nkaho mengo ni kazoza ku mugwi kandi afise vyinshi azotanga muri no mugwa wa FC Barcelona na vyinshi azotsindira ku giti ciwe bivanye n'ibikorwa ariko arakora cyane muri no mugwa FC Barcelona ariko biza kurangira uno mugwa Paris Saint-Germain umutwaye turagaruka kandi kuri Lionel Messi nk'umukinyi byari bigoye cyane kumva ko yova mu mugwa FC Barcelona byari bigoye gose kumva ko Lionel Messi yova mu mugwa FC Barcelona ahubwo byanagaragara yuko Messi numwe mu bakinyi batanguriye mu mugwa FC Barcelona kandi bazonahereza kariyeri yabo muri no mugwa FC Barcelona ariko biza kurangira umugwa Paris Saint-Germain mugarutse kandi ukagira amahirwe yo gushobora kumusinyisha eski ayo mahirwe Paris Saint-Germain bashoboye kugira kuri ba Neymar kuri ba Ronaldinho ndetse no kuri ba Lionel Messi bashaka kwagira kuri Lamine Yamal nico tugaruka kwibaza nivyo turumva ko Paris Saint-Germain iyo bagovye gutora umukinyi bakwe muri FC Barcelona baragegeza bagatanga igifovye c'amafaranga amafaranga atari make uno munsi bako barategura kubikinga rekoro yabo nyene bwabo bakoze kuri Neymar Junior ku mafaranga angana ku miliyoni 222 batanze uno munsi bagomba kuyarenza ko ayasumbayo kugira ngo bikunde basinyishira Lamine Yamal ariko kanatsinda ngarutse nkaraba mu buryo bwakunze kugira ngo basinyishe abo bakinyi bwaba buryo bwahe Ronaldinho Gaucho yabaye umukinyi mwiza muri FC Barcelona ariko umugwa FC Barcelona ndetse n'itangazamakuru ndetse no muri rusange n'uburongozi bwa FC Barcelona batangwa kumunegura no kutamubona neza kubera ko bivanye n'ingeso yari afise yatangwe kwitwara yabaye wa mukinyi abarizwa cyane mu birori atitaho cyane iby'umupira umwanya wiwe mwinshi ya spendinga yibere mu birori ivyo biza gutuma rero umubano utangwa kumera nk'uyumbagirika mu mugwa FC Barcelona nayo yabaye n'inzira yabaye yoroshe kuri Paris Saint-Germain kugira ngo bikunde bamusinyisha Neymar Junior muri FC Barcelona yatangwe kwibona nkaho hari byinshi tazoshika ko kubera yuko ari mu gitutu ca Lionel Messi uno musi je Neymar Junior ndaza nkakora nkatsinda nka create kugira ibitsindo bigishore kuboneka ariko ivyo nkoze byose bakabica amazi bakagaruka bagaharura yuko Lionel Messi ari wo mukinyi aza ku mutwe aza kuyisonga ko ivyo FC Barcelona byose yashitse ko ivyo FC Barcelona byose yakoze biharugwa kuri Lionel Messi none sike je Neymar Junior nifuza kuzotsinde bushimwe nka bwibaro doro bizokunda mu gihe nkiko na Lionel Messi byo nkora byose bigarugwa kuri Messi yo yabaye inzira nziza cyane Neymar Junior gutangura kwiyumvira kuva mu mugwa FC Barcelona iciba n'inzira nziza ya Paris Saint-Germain kugira bikunde ko basinyisha Neymar Junior baraza kuri Lionel Messi. Lionel Messi yanyari umukinya yifuza cyane kuguma mu FC Barcelona yishimira no kumara kariyeri yiwe muri no mu FC Barcelona ariko inyuma yiza rya Ronald Koeman harabaye yumbagirika muri FC Barcelona ndetse no kuri no mukinya Lionel Messi abiza kugera yaho Lionel Messi bitangura kugorana yuko yongereza amasezerano yarasabwe kongeza amasezerano n'ivyo ariko biragorana cyane bimusaba gufata umwanya wo kuyumvira ariko yagiye gufata decision kukanyuma mu gihe uburongozi bwa FC Barcelona bwo nyebwe amaze kuvuga ati twamaze kurangiza wowe birasabwa yuko ugirane uva mu mugu kagenda biza korora Paris Saint-Germain ko bikunda kuko basinyisha umukinga nka Lionel Messi ariko no munsi kuri Lamine Yamal numwe mu bakinyi ni hakiva muri La Masia sizo zigiye kuzitatu amaze kintu mu FC Barcelona no munsi ni wa mugwi abona yuko ari headliner wa FC Barcelona umukinyi afatwa nk'umukinyi akomeye cyane mu FC Barcelona afise byinshi azoshobora gutanga mu wa FC Barcelona niba twarumvise ba Messi niba twarumvise bano bakinyi ba Ronaldinho Gaucho uno musi naho twumva Lamine Yamal uno musi Lamine Yamal nta gitutu na kimwe ariko mu mugwa FC Barcelona uretse yuko itangaza makuru rigenda rimwinjira mu buzima bwe busanzwe buri nyuma y'ikibuga
ariko nta pressure nimwe Lamine Yamal ariko mu mugwi FC Barcelona ese biraza gukunda ko vyoroha umwana yakure muri La Masia ko Paris Saint-Germain yoza gutanga amafaranga nubwo uko yobangana kose ko vyo kunda ko Lamine Yamal ava mu mugwi FC Barcelona kirekiza muri Paris Saint-Germain je vyo bintu nkunze kubibona ko ari ibintu bigoye cyane kanatsinda na cyane muri bano bana bakuriye muri La Masia biragoye cyane ko akura umwana yakure muri La Masia mu mugwi FC Barcelona mu gihe atagituto na kimwe kimuriko twarabibonye bidakunda cyane kuri Chelsea de Blues mu gihe yari kiragerageza uburyo bwose yosinyisha uno musore Firmino Lopez ni vyashoboye gukunda kandi kanatsinda ni Chelsea yari yamwemereye amafaranga menshi ashoboka asumba ayo FC Barcelona yanamuhemba ariko vyaranse kubera ko bana bakurira muri La Masia hari urukundo bakura bafitiye uno mugwi FC Barcelona kandi hari na vyinshi baba bifuza kubaka muri no mugwi FC Barcelona kandi baba banagomba no guharurwa nk'aba legend buno mugwi FC Barcelona remba numva rero yuko Paris Saint-Germain kuza gusinyisha Lamine Yamal ubwo butanga amafaranga ameze gute nubwo uwo bemerera kumuhemba burya uretse n'amafaranga gusa ko baratanga kugira ngo bamusinyishe nizera yuko hari n'ayandi menshi bamwemerera kumuhemba kumbure kanatsinda asumba na FC Barcelona banamuha ariko je kubganje mbabona yuko Lamine Yamal tagituto na kimwe ariko muri FC Barcelona biragoye ko ashobora kuva mu runo mugwi. President wa Atletico Madrid mugabo yitwa Enrique Cerezo niwe bigeze kumubwira ngo Barcelona canke ngo Joan Laporta arakunda cyane umugabo yitwa Julian Alvarez asharavuga ngo eriganaje ntimwibaze yuko ntakunda Lamine Yamal naje ndamukunda Lamine Yamal yego ubwo yagombe gusobanura akavuga ngo nimba bumva ko baramukunda bipfuza kumusinyisha naje burya no mukunda Lamine Yamal gipfuza kumusinyisha Paris Saint-Germain kwipfuza Lamine Yamal ni byiza kandi birumvikana kubera ko numwe mu bakinyi beza kwisi nibaza nubwo na Real Madrid tobishira hanze na Real Madrid yo kwipfuza kubifise Lamine Yamal na Man City yo kwipfuza kubifise Lamine Yamal kubera ko uravye mu bana bakiri bato bariko barakina nta mwana numwe ashusha na Lamine nako angana na Lamine Yamal murantunga rero Lamine ni mukinyi mwiza cyane buri equipe yose yakarose kubitunze muri squad zayo niyo Paris Saint-Germain nimwe muri equipe zakivuze kuba zitunze Lamine Yamal kubera ko uravye mu bakinyi bafise nimba ari umukinyi akoze kubagura niyo bahuye ni Lamine Yamal nta wundi rero akumva yuko bomwipfuza boshobora kumusinyisha ni sawa biranumvikana mugabo cyo nibaza ese ku ruhande rwa Lamine Yamal kugomera gute niwo mukinyi wa mbere afise agaciro kenshi ahabwa na equipe yitwa FC Barcelona equipe ishobora kumuha Champions League equipe ishobora kumuha La Liga equipe ishobora kumugeza kure cyane gose ikamuha n'izina rikomeye mu mupira w'amaguru kanatsinda none mwanya nibaza ko ari yagiye kuri podium ya Ballon d'Or kubera ko ari muri equipe yitwa FC Barcelona itatwaye ibikombe bikomeye cyane gose ndacana igikombe cyari konte cyane cyitwa Champions League mugabo kubera equipe yene yarari mu byamuhesheje kuba wa kabiri mu bakinyi beza muri football yo kwisi muri rusange yego nacacana y'iburayi rero novuga ko uwo mwanya nta mpamvu nimwe hari yo tuma Lamine Yamal yipfuza kuva muri Barcelona kugira ngo aje gusinya muri Paris Saint-Germain kubera ko ntaco yipfuza gushika ko Barcelona itomushikanako uva ati nivyifuza vya equipe yitwa FC Barcelona nako equipe ya Paris Saint-Germain mugabo bigaragara ko novuga ngo witwara Lamine Yamal bo shije amaguru hasi bavuga ati nta kintu shoshaka kuko kigumukura muri equipe yitwa FC Barcelona kamujina muri equipe yitwa Paris Saint-Germain aho gutwara ikombe cha Champions League mega ni kuki urazi neza yuko bano bantu bakina ibi filme vy'urukoza soni usanga binjiza amafaranga menshi kurusha abashoboye barabarusha ari ne kubera iki bataherera ngo bace baja kugira harimo kinyumwe nigeze kubona yavuye muri football aravuga ngo je nigiriye muri ibi mugabo ni bake babijamo kubera ko hari icyo akunda nka passion kimuhesha agaciro ico naco ni football hari umugwa akunda nka passion yiwe kandi umuhesha agaciro naho ni Barcelona no muri Barca akaja muri Paris Saint-Germain uyu munsi nibaza ko nta muntu numwe atutahura ngo Lamine Yamal agiye kubera amafaranga kuruta kuja kubera football kubera ko muri Barcelona afashwe neza afise abakinyi beza bamukikuje nawe none ahembwa amafaranga menshi yari bamuha byose ashobora kuvuga ngo fashe ingingo hanyuma bakayumva kandi arabizi neza ngo kazoza kanje gafise igihe kirekire cyo kumara iyo abari umukinyi w'imyaka 34 byari kumvikana ko yashobora kwimvira ku busabe bwa Paris Saint-Germain mu gihe bwabuje ari bwiza kubera ko nawe nyine uvuga ngo agata amafaranga reka ngirenda yariye yego kandi noshobora gutwara n'ibintu bigiye bitandukanye ariko ako ari muri Barcelona equipe nziza ako Lamine Yamal ateza gutena koko ndakavuga ngo ndarindiriye equipe hanyuma ibintu bizogenda neza
ati ndarindiriye novuga ngo ibintu bizogenda novuga ngo bizogenda neza nuko novuga ku witwa Lamine Yamal karavuga ko kipe yitwa Paris Saint-Germain kiragerageza kuba iraba ko ishobora kuba inamusinyisha amasezerano hamaka ashobora kuba bamuha n'amafaranga novuga ngo atari make mbere ngo yoba asumba n'uwitwa Kiramba no kwitwa Neymar Junior mu gihe yava muri ekipe yitwa novuga ngo FC Barcelona yerekeza muri ekipe ya Paris Saint-Germain kuko turibuka ko hari 2017 aho twabonye witwa novuga ngo vinako witwa Neymar Junior iraguzwe novuga ngo bari baguze clause liberatoire bamugura imiliyoni novuga ngo amajana 200 ariko kuno munsi ekipe yitwa Paris Saint-Germain nayo ikiravuga ko ishobora kuba imugura novuga ngo amafaranga agera imiliyoni amajana 230 nuko novuga bimeze kuwitwa Lamine Yamal ko mwamaze kumuvimva ko kugeza muri kano kanya Lamine Yamal bivaye no novuga ngo ari wa mwana novuga ngo uwo muri La Masia cyangwa ari wa mwana novuga ngo asangwe yikundira ekipe yitwa FC Barcelona akongera kandi akaba ari n'umukino uvuga kiri muto ashaka kuzotwarana n'ubushinga butandukanye nka Ballon d'Or byo kuva muri ekipe yitwa Paris nako ekipe yitwa FC Barcelona aba ari kintu uvuga ngo kinagoye cyane gose ariko umwana yitwa Paul Kubarsi nawe novuga ngo bamubaza novuga ngo ibitandukanye abati mbega hagati yitwa Kylian Mbappe n'uwitwa Lamine Yamal ati nuwahe mukino uvuga ngo agoye cyane uvuga ngo nuwahe mukino agoye cyane gushobora gufata aravuga ati muri abo babiri ati naragerageje kuba nkorana n'uwitwa novuga ngo Lamine Yamal mu myimenyerezo ati kugeza muri kano kaya ati tunge dukorana kandi n'uwitwa Kylian Mbappe na Kylian nawe dukorana dukina mu kice n'ikibuga duhura mu makipe atandukanye nka Classico cyangwa izindi nkino zitandukanye ati nibaza ko muri abakesha kuri babiri ati ugoye canke ati uteye kubagora cyane kugeza muri kano kanya nuko novuga ngo ati yavuga ati Kylian Mbappe ati numusatirizi agoye gushobora gufata ati numwe mu bakintu uvuga wanashaka nagoye gufata cyane kuko ati nimara nahuye n'abandi basatirizi bakomakomeye cyane kugeza muri kino gihe umukinnyi twahuye akangora gushobora gufata kugeza muri kano kanya ati nuwitwa Kylian Mbappe ati bivanye n'uburyo wafise karite wafise ati kandi n'ibintu vyiwe biri compliqué ati gufata Kylian Mbappe numwe mu bakintu uvuga ngo kugeza muri kano kanya muri carrière yanje nto cyane fise muri ekipe yitwa novuga ngo FC Barcelona tugabona n'abasatizi batandukanye kuko yahuye n'abakinnyi batandukanye yahuye n'ama ekipe akomeye yaba za Paris Saint-Germain yahuye n'ekipe za Inter de Milan yahuye n'amakipe atandukanye ati umukisatizi umaze guhura kangora cyane kugeza muri kano kanya witwa nde Kylian Mbappe Houston tumaze iminsi turavuga abakinnyi batandukanye ejo twavuze witwa Franco avuga ku mukinnyi uvuga ngo ava ko abakinnyi wa mbere ari witwa Lionel Messi wa kabiri akamukurikiza Julian Alvarez na kwitwa Jude Bellingham hama witwa Julian Alvarez tukavuga tuti no munsi biza gutera ikibazo gikomeye uno munsi umwana muto ku Barcelona avuga ngo bamubaje mazina bibiri Lamine Yamal Kylian Mbappe nuwa mukinnyi yakugoye cyane agoye cyane aravuga ati twahuye na Lamine Yamal duhura mu entraînement ati mugabo Kylian Mbappe nawe twahuriye mu kibuga hagati ko turakina ati umukinnyi agoye cyane gufata kuno munsi cyaya nangoye cyane tumaze guhura nuwitwa nde Kylian Mbappe ati afise ubuhinga budasanzwe ni n'umukinnyi abanagoye cyane gufata ano majambo y'umukinnyi avuye Barcelona avuga Kylian Mbappe uza kuyahuga agaciro kameze gute mbega hoho niwe musatizi bamaze guhura yabamaze kumugora wowe ko bwawe kumaze kubona inkino zitwa ku Barcelona